mwaramutse mwirevana muheyo karibu cyane kuri mbonesha kure yanyu ariyo yacu ya August TV aho munsi nza kubashikiriza kandi cyageno ca Bimenye no munsi rero nabateguriye iki no munsi nabateguriye ikintu cyari kimaze iminsi kivugwa cyane ku isi yose mbere ku migabane yose aho no munsi nza guca ku mayange tuvuga ko ngende cyamenye cyatumye kimenyekana cyane no mu bundi buryo ukungena ibintu bimwe bimwe tutavyirinda cyane n'impanuro gatoya no kugwaruka cyane ku barundi bamwe bamwe wabashaka gutera imbere muri ubwo bisata ico kintu nza kubayagira akaba ari logiciel isanzwe yitwa Pegasus mutarayumva cyangwa maze kuyumva utarayumva kare ucana muri kino ganira aho nza kuyagira kumene bimeze ama naho maze kuyumva ngira hari ibintu mutabwatahure neza navyo nza kwikubwira utege ushobore kubimenya neza kare rwose iyo logiciel ya Pegasus ni logiciel yakozwe mu mwaka wa 2010 aho yakozwe na societe yitwa NSO Group yo mu gihugu c'Abisirayeli kwiza kwita igihugu c'Isezerano. Iyo logiciel ikaba yakozwe ifise umugambi wo kugwanya imigwi y'iterabwoba ikoresha cane vyabitero nyene muje kwituriza ku bibombe n'ibindi bintu. Iyo logiciel ikaba yakozwe kugira izoze iragwanya canke igabanye iyo migwi y'iterabwoba. Ukungene yakorana kose ukundi ukungene yakoreshwa mu matelefoni ngendanwa aho yagerageza ikiya ubutumwa canke kumviriza amajwi canke ikaraba muri abantu bakoresha iyo migwi y'iterabwoba kugira imenye hakiri kare inkuru aho baza gutera canke imigambi bariko barakora mibi. Ivyo rero batumye bayimenya biba vyatuma barondera ukungene bavyirinda. Muri iyo logiciel niyo batanga gukoresha ibihugu bimwe bimwe rero kavyaciye bihurumbira biza birayigura kubera vyari bibangamiwe iyo migwi y'iterabwoba. Mu kuyigurisha rero niho ibihugu rero vyaca bitangura kuza birayikoresha. Iyo logiciel ikaba yakoreshwa rero mu gutororokanya amakuru canke kugendeza muri abantu bose biketse yuko bakora iyo migwi y'iterabwoba. Bariko bakoresha logiciel niho baraba ubutumwa bugufi yo gufurungana n'abandi bantu canke bakarondera amakordone GPS bisigura ahantu kunda kuja aho uri aho utembera hose bakagerageza bakamenya kandi undura aho barashobora iyo logiciel bashobora kwikoresha iyo bamaze kwikeka bakactiva canke bakatsa kamera yawe bakanagufata n'amajwi watana kimuzi mu gihe baba bakwiketse kugira amenye aho muri kumwe n'ivyo uriko urakora naho uri vyose kugira bayifate neza niyo bagera yuko bavyirinde bafise ivyemezo. Rero iyo logiciel rero ikaba igurishwa ku isi yose nk'ibihugu bishika nka 40 birenga gato. Mbere warashaka no ku mugabane wa Afrika akaba haravuze n'ibihugu bimwe bimwe Maroc, Togo, mbere wanashaka na Benin yose byaravuzwe yuko n'u Rwanda byose byaba bikoresha mu kurondera canke mu kwirinda iyo migwi y'iterabwoba. Ivyo bikaba vyashizwe ahabona n'ishirahamwe bakoze ubushakashatsi ryitwa Forbidden Stories. Aho muca mubona rero yuko ibihugu bimwe bimwe yafashe nk'ama igisata c'ubuhinga mu bumenyi ahantu cane cane uvuga nk'ibihugu vyo muri Afrika bimwe bimwe yifashe rwose nko kumengo ni kimwe bokoresha mu gucungera umutekano kuko kumenya inkuru bwa mbere canke inkuru y'abantu bariko bashaka gukora iyo migwi y'iterabwoba ubimenya ijya mbere biragufasha kugira ukingire abanyagihugu bawe ukingire n'imbibe zawe umutekano mu dusanzwe ugende neza. Uruhande rwa mbere twavuze akaba ari uruhande rwiza rw'iyo logiciel rutuma igihugu kwikingira ku migwi y'iterabwoba. Ariko icatumye tangura imenyekana gose muri ibi kandi ivugwa cane gose nuko bari bagerageje kuyikoresha
mu kintu itari yagenewe ico yakorewe. Aho rero twavuga yuko ibihugu vyayiguze biriko birayikoresha ntivyayikoresha gusa mu kurwanya imigwi y'iterabwoba, ahubwo vyariko biyikoresha bariko barondera abantu batavuga rumwe mu mvo za politike canke ibihugu bitaba bumvikana canke binubana bakagerageza kubiba nk'ibintu vy'amabanga bafise canke bakarondera menshi makuru bamwe bamwe inkuru baba bafise iyo baba bazikura byose bakagenda muri ivyo vyumva bidahuje n'ico yagenewe iyo logiciel. Niho rero abanyamakuru abantu bose batavuga rumwe na politike muri ivyo bihugu baca batanga kuvyiyamiriza banabishira hejuru bagerageza kuvuga yuko bariko bikoresha mu bintu bitagenewe. Kungene iyo logiciel rero ikora kungene yinjira mu matelefone y'abantu muri ngendanwa z'abantu twavuga yuko arivyo bituma vyose bikunda kugira ikore neza. Ikintu ca mbere kugira irinde ikora ni hamwe uriko gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi haba ku buhinga ubwo aribwo bwose bashobora kubikira bavuga nka lien imeze ije nk'ubutumwa busanzwe wayifyonzeko aho uhaye akaryo iyo logiciel ko kwinjira muri ngendanwa yawe tayari bihejeje kwinjira muri ngendanwa yawe ishiza gukora ivyo bayitumye gukora ikigira. Ubwo buhinga rero benshi barabumenye yuko bashobora kubwirinda, bamwe bapfa gufyonda ivyo ubonye vyose kenshi baravyirinda na cane cane iyo birungitswe na nimero utazi canke bikurungika umuntu utazi canke utizeye kenshi benshi bamwe batanga kwimenya kuvyirinda. Mugabo rero iyo logiciel yarabonye yuko ico benshi batanga kwimenya iratangura kuza iratera imbere kundi kuntu. Ubu rero yasohoye ubundi buhinga aho bwitwa zero click, utarinze gufyonda kuri telefone yawe canke ugira kuri telefone yawe bashobora kwinjira muri system ya telefone yawe bakinjiramo bakatora ivyo bashaka. Iyo system nayo ya zero click binjira cane amatelefone sanzwe dukoresha novyita nka operating system ashobora kuba ya Android canke ya Mac OS ya abakoresha ama iPhone canke abandi bakoresha za Windows zikoreshwa na Microsoft. Abo bose ni operating systems zitandukanye. Kungene rero iyo logiciel ikinjira muri izo telefone igaragaza kuraba ahantu hari ikosa novyita faille technique, ahantu hari ikosa igihe bariko barakora iyo operating system iyo telefone bariko bakoresha muri ico gihe. Iyo telefone rero iyo igize agakosa iyo bateye ako gakosa nayo tayari system iyo nuzi bayinjiye muri iyo telefone yawe igatora ivyo ishaka. Kandi iyo logiciel kindi naco kivuga ngo iteye ubwoba nuko ishobora kwinjira muri telefone yawe igakora ibyo ushaka ikagenda wanashaka ikaca yizimanganya ntumenye yuko yaje mu telefone yawe cyangwa uramusimenye ntumenye n'ivyo yagutwaye. Numva ngaho ikibazo gikomeye. Turashobora kuvuga yuko nk'ubwo buhinga bwa mbere twatanga kubabwira yuko barungika nka lien sous forme ya message ushobora kubwirinda. Turashobora kubwirinda kubera twasanzwe tubizi yuko amalien yose turongera ko ineza kandi yose atabarungitswe n'abantu twizeye. Ubu turashobora kubwirinda. Ubwo ibyo kabiri iragoye kwirinda nayo igoye ntibisigura yuko tutubandanya turondera ukungene twotorera umuti. Ubwo buhinga bwa kabiri naho twavuze yuko bugoye canke batarabutora umuti ubwo tuza turabwirinda ntibisigura ko tubandanya tubirondera canke turondera ubundi muti utuma turabwirinda. Twobandanya tukarisha ubwenge tukaza turongereza ubumenyi mbere wanashaka hakaba n'umugambi w'igihugu wo kuza turatororokanya ivyiyumviro n'ubuhinga bushasha bwo mu buhinga ngurukanabumenyi ntitugume twizera inze y'ubuhinga buvuye hanze. Muri ubuhinga ngurukanabumenyi buva hanze ntibuza budushikira bwose, hariho bumwe budashika kumva navuga z'umutekano w'ibindi bihugu bashaka kuguma biri hejuru y'ibindi. Rero umugambi ugiye kuza turatororokanya ivyiyumviro n'ubumenyi tukaza turashira hamwe kugira duteze imbere ubuhinga ngurukanabumenyi
buzodufasha cyane mu bihugu yo gutera imbere, apana no gutera imbere gusa mu bintu by'ubutunzi, akaba no gutera imbere mu bintu by'umutekano, byotuma igihugu kigira inzu iteka mu makungu, ugashinga icumu mu makungu. Aha niho turangirije ikiganiro cacu ca Bimenye, aho twariko turabagira ukungene logiciel ya Pegasus ikora n'ico yagenewe gukora, ibihugu biyikoresha, hamwe n'ukungene kuyirinda uburyo bumwe twoza turayireka kuzinjira muri ngenono zacu. Mwakoze kudukurikirana, turizeye ko muradamukurikirana ibiganiro vyacu kuri Agos TV, naho ubutaha.